Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije mwese dusuye kandi guhura kuri uno munsi muri Mupupu. Tukaba tumaze iminsi tutabonana, ku bari bamenyereye ko tuza turahahurira. Nanje nukuri nari nabikumbuye nabakumbuye. En fait nibaza ko gihe cose numva umenga nari mpamagawe ukundi ahandi, kandi mugabo yari n'umwanya nuvuga ni w'akaruhuko wo kwiresourca, wo kurondera ntuze nshashe mbaza ubu naho hagezwe kwiki. Naronse n'akanya ko gusengera iki gikorwa, kandi nukuri ni vyiza, ndabashimira abasengera bose. Imana ibahezagire cane gose. Ego kandi ndagarutse numva nukuri numva ndabishuhiye cane. Rero uno munsi nari numva nje tuyage dutere gato y'inkuru. Nari nzanye cane n'ikintu nari maze iminsi niyumvirako, kandi uno munsi nkaba ndacubahutse irya mbere. Nkuko mumbona murabona ko ntafise makiyaje uno munsi. Urumva suko nanahora ngira nyinshi from suko nahora ngira nyinshi, mugabo ni hahandi hari ikintu uba wumva wamenyeriye, ari ikintu ugira igihe cose wumva utagifise, ukumva uri bizarre, ukumva urabuze ikintu. Rero nari maze iminsi sinzi je cane mvuga nti nibaza ko ari Imana yakwirankora kuri aho hantu, kubera nari maze iminsi ndiko ngenda ku kazi ngenda na bus. Rero hari igihe ndiko ndihuta nshobora gufata nshobora kuvuga nti okay sawa ndimakirira muri bus, canke sinzi nsanze hari abantu benshi muri bus gacu usanga ndavuze nti okay sawa ndimakirira ku kazi. Mugabo uwo mwanya wo kugenda kuri bus, kwinjira muri bus, uwo mwanya wo kuba wo gushika ku kazi, umenga mba nubahuka no kuraba umuntu mu maso, hari kuntu ucumenga yo nsa n'umuntu akivyuka, yo mbega nsa gute, nkaca niyumva umenga ni nk'indya itagira umunyu canke itagira isosi. Kubera nari namaze novuga gute, ari ibintu utaba wirenda compte, uba wumva umenga urabitahura uko, mugabo niho nagiye kubibona. Rero bica binyibutsa ikintu Imana yakozeko. Navuga nti yari muri debut ya conversion yaje, muri debut yo kugendana na Kristu, numva nyene nanyuzwe nshaka kumukwirikira. Kera narambara chevillère, sinzi ko none kivuze neza, ni bracelet de cheville, kaka umva pana kagomani mwe kuguru. Hama nta kibi nabibona ko nibiki vyose, kandi nibaza ko hari abantu nubundi Imana itagakoze ko umuntu arashaka kukambara atana kimwe gafise. Mugabo rero aho bihuriye nibi nuko igihe cose ntaba nambaye iyo chevillère numva umenga ndi gusa, ana nkuko umenga umuntu ntiyambaye impuzu, numva umenga ndi gusa. Hama ko ndakibagiye, sinzi umunsi umwe umenga naragiye ku kazi ntakambaye, kandi rero ndi n'umuntu nkunda kwambara amapantaro. Mugabo uwo munsi ngiye ku kazi yo mbona ntako nambaye, nkaca numva umenga yo ndabuze ikintu nibiki. Aho niho nagiye kumenya ndafise ikintu mu bisanzwe kimposeda, niko navuga nico gisigaye kinkontrola, nico gisigaye kirandomina, niko navuga. Mugabo rero gushikaho je nkaguma mbandanya, mugabo hatangura kuza agatima, donc iciyumviro. Encore une fois je mvuga nukuri nuko nemezwa, nuko abari mwe muhera bariko aranyagisha kuri ico kintu. Ndumva ari kunoga umva hageze yuko nkura ko kantu, mugabo nkumva kubera iki ndagakura, nkumva ndiko ndagwana kubera iki ndagakura, nta na kimwe kagize n'ibiki vyose. Nukuri sinuba, ndamaze kubabwira muri Pupu tugendera mu kuri k'umutima, kwicisha bugufi nuko ugamburuka. Mugabo sinashatse kugamburuka aho hantu vraiment, sinumva ndi prête, sinumva n'igituma no bigira, kandi nkatanga kwimvira ni jewe biriko biranzamwo, kubera iki biriko binzamwo. Numva umenga ahubwo ni remettre jewe nyene en question, hamwe numvuga ni mbega ibi nibiki, kubera iki ndiko niyumvira gutya. Me ncasanga uko nguma negegwa imbere gasigaye kanderanje, ndiko ndakambara nkumva umenga ahubwo kararemereye kwambara. Kantu k'akajerete vraiment. Urumva mugabo nkatanga kuvuga karambuza amahoro ubu unye, aho jya mbere ahubwo wamenga je peux pas
sinokipasa sinokibagira hama rero hamwe bimwe by'ukuri ku mutima n'ukuri jeje navuga ni okay senya ibi nibiki ni kubera iki naragwanye mbandanya ngwana mugabo haragera igenda avuga oya aya mahoro mbuze jewe vraiment ndabihagaritse donc ntangura kuza ndamenyereza kugenda nakambaye bya bindi yo kumva kumenga sinambaye bindi kumenga ndi gusa niko navuga kumenga ndabuze ikintu ntivyace bigenda byagumyeho biramara iminsi nyene ko ndavuga ni kubera numva umenga mu kukambara ugasike kandemera hama canda birafata umwanya vyafashe yaradevira n'aba sujet de prière ndabisengera n'ukuri mugabo mu nyuma nsanga ndiko novuga gute ni nka kurya umuntu novuga nti ariko araheba itabi biramugora ugasanga nyene mu ntango narashobora kuvuga niho yareko no musi basi ndakambare niho umuntu ariko araheba itabi arashobora kuvuga ariko no musi basi nihe mugabo uko nagaguma negega imbere numva ahubwo unye reka ndagareke na iyo malaise yo kumva ngo ndi gusa iyo malaise yo kumva ngo ndabuze ikintu abari yo basi mfuma ngwana naye abari yo support urumva hako nja kuguma mfise ikintu muri jeyo kuko twibuke mu ijambo handitse ngo mwemu aza kukonvanka aza kutwemeza mu mitima urumva ntaza musazo kutwagiriza aza kudukonvanka je novuga nti ntiyanyagirije mugabo yari conviction mu nyuma niho rero mu mwanya wanje wo kuvuga ati ndiko ndamedita ko ndiko ndayaga none Saint Esprit kubera iki gamwe mu kubereka ko kukantu kaguteye premier mugabo nja gutahura yuko ariko yari suko ari umuntu si kintu par exemple ubuno bwira umuntu ngo ambaye cheville ngo yikure ngo si umwana w'Imana oya jewe nafise ko hari yo problem iyo ngorane yari hari kuri jewe yari uko ako kantu kari gasigaye gafise ikibanza kuri jewe kadakwiriye gufata urumva rence ntahura gutyo kandi nuko je ubu ndabona umuntu yambaye cheville sinshaka kumukonda nshaka kuvuga ngo ryo mbega ujya wewe ryo ntabishobotse nivya ari kanshi bashaka kubiha amazina oya kandi ni nkuko hari ibintu par exemple je ngira uyundi yakibujijwe mugabo iyo duciye tujamo rero mu kwagirizanya nibaza ko tuvuye muri context ya mwemu nibaza ko tuvuye aho mwemu yashaka gukora rero hariyo n'ibindi byinshi nk'abandi bashaka kumbwira dufate nk'umvise Madrid hari aravuga ati amadresse y'abana b'Imana je mwe mweraho hantu nigeze ambwira ko Madrid amukoroga kuri jewe sifise n'ingorane numva umenga n'umunsi yombwira ati yakate no yakato nukuri mugabo ni hamwe nyene numva umenga en fait nibaza ko yari kwagwana n'ico kintu gifise ikibanza kidakwiriye kugira muri jewe kandi umenga gisigaye ahubwo kimfise hako ari je ndagifita urumva hama rero aho numva umenga bihuriye na maquillage ni kubera ntafise iyo maquillage urumva ko numva umenga mfise ingorane no kuraba umuntu mu maso mfise ingorane numva umenga cyo umenga ndavyutse umenga ninjya itagira isosi itagira umunyu nkatanga kwiraba nkumva umenga yo ndi mwiza mfise maquillage niho nsa neza ahandi sinsa neza nkagira problem umunwa wanje ariko uyu rero wantera ingorane gusumvya kera wari wirabura umunwa wanje wari ufise couleur imwe mugabo rero sinzi mugani n'ibintu twebwe bishika nk'abantu bangahe muri famille turafise ubona umunwa usabwe umenga umubiri uzuriyegeza inyuma cyangwa wiyegeza imbere sinzi ngene bivuga rero iki kintu akaba ari ikintu camvuruga nkabiraba mvuga uyu muntu wanje sishokwe yo nkumva umenga ni ikintu yo giteye isoni nta muntu yombona gutya n'ibikintu kuri sinokwemera ko n'abandi imbere ya kamera kandi intoze nkamenya ko mu kugamburuka muri kwa kugamburuka mpamagariye ubunye sukuvuga ngo dufate nk'ubunye sukuvuga ari ibintu ntamagawe kuza ku expose ngaso kuza aho no kwiyambura canke yo bari kwimaramaza muga ndumva nemejwe muri jewe ko aha hantu nkwiriye kuhabohoka amen urumva aha niho kuko nkako gashevia narakabohotseko urumva mugabo no kuvuga niho bihuriye ni maquillage numva umenga ndiko ndabohoka
ndababwira ko ndababwira intahe y'ibintu byamaze kurengana mugabo rero n'ibintu mba ndiko ndacamo nshobora kumva numva mbaye convaincu nemejwe mu mutima nti okay vuga kuri iki kintu nawe uri kuragicamo kubera ari igihe uriko uraca mu kintu nayo kibe kigoye kitarahera uriko uratemwanya uriko urashinga intahe canke uriko sinzi antwa wubashe Imana ukayigamburukira ico instruction iguhaye ici gusavye haba araho nyene haba ukubohoka kwawe abo gukira kwawe abiki ntusho kwibaza kangahe nabwiye Imana nahaye condition Imana en fait nayibwiye Imana ni Imana ntigira umunwa wanje usubire ugire couleur imwe ugire ibara rimwe hama jewe n'ukuri sinzogira problème yo kuba ntafise maquillage mugabo urumva ko nari ko mpa condition Imana urumva kandi Imana sitwe twiha condition niyo itubwira ahubwo ivyo tugira urumva siyo kutugamburika yabwo nitwe tuyo kwigamburikira amen urumva no musi numva nawe nshaka kubazana igiki uri kurabwira Imana ngo banzugire uko niho nzoca ngira urumva kuri je vraiment numvise yari ahantu nashaka kwiyugurura nkuko ndabwira mu mpupu muri sincérité hariho kubukuri kumutima mugabo n'ukuri ndibuka no mu gutangura iki gikorwa narumvise nemejwe mu mutima comme Saint-Esprit ariko arambaza mwe muyera ansaba kuba authentique kuba ukuri kutavuga ibintu donc kuba ukuri bwanje kuba wa vrai no kuvuga hariyo ahantu utegezwa azoshobora kundongora kuba na vulnerable kugira ikintu kumbure no gira ingorane yo kwereka abandi sinzi hariyo aho maze kugira nkasanga narize mugabo aho hantu igihe cyose ama video yose ngize ndashobora gukuramo ibintu bimwe ngaho nkumva yuko oya niyo yobara amarira yagumizemo uwarize gumizamo ni authenticité ni iyo vulnérabilité ni gutuma uri authentique urumva ukuri donc bigahera ku mutima urumva nk'iki nari mazi iminsi ndiko ndakiyaga nima nukuri nibaza ko maze n'amezi muganda kirengera nkumva akanya Imana irashaka kukubika kakarengana mugabo ndumva uko ngumanekegwa imbere nikagenda mugakaguma ahubwo kaguma kaba kenshi urumva rero ncavuga Mana aho bigeze kwa kundi natangwa kuremerwa ndiko ndambara cheville non Mana ndumva ahantu ushaka kuhawohoka sukuvuga ko zose wakumbona ntasubira kwimaki oya niho bitandukaniye cheville numvise ndayibujijwe numva nyene nikenewe kandi niyo numva ngishaka nibaza ko ubu natahuye ico mbwira mugabo numvise umenga iyo onye siyo no bandanya urumva mugabo maquillage numva umenga ni ikintu nsabwe kugira kuri jewe kubera no muri je numva umenga ni ikintu camaze kungira uwacu nuko novuga nti untambaye ntafise maquillage ndi gusa urumva ntaco maze canke ndi mubi uroza ugacutangura gusubira ndamaze kubabwira mu ntahe kugena kera nawe niraba no mukiyo mvuga nta muntu mubi nkanje ndi mubi mfise uzuru ribi mfise amazo mabi mfise umuntu wa mubi mfise ibintu byose amaboko yumva ikintu cyose kuri jewe nabona ari kibi Imana gushika umunsi izo ndiko ndanasoba Bibiliya nkabona Imana yivuga ibintu vyiza kubana bayo vuga Mana ndagusavye umpe kwibona nkuko mbona Imana yatubwiye ngo yatugize mu ishusho yayo amen none Mana makwibona uko mbona naho rero nagiye kubohoka nkaza nkumva yuko cyo Imana yaranyimviriye gutya ndi mwiza kunyene kandi nkumva ndaryohewe kungenesa nakize nibiki mugabo urumva ko nariko ndugurura umuryango w'ahantu nsubira kwiraba nkavuga nti mbega nsa gute ntafise maquillage aho kera ntahora ni maquillage kukera hariyo ikindi gihe nagwaye ibihere byinshi cyane canshira ko maquillage nyinshi n'ivyo birandemera niyo yabaye kubohoka kuko ndibuka ko nabwiye Imana nari natanguye guha condition Imana ndebye Imana banzu nkizi bibihere hama nzoca ntangura kugenda ntafise maquillage hewe Imana jewe rero sha ntifyinisha niyandetse ndayihe condition ngo banze inezeze jewe Imana yansabye kuyinezereza yo kuyigamburukira hama mu nyuma mbone ubukira kwanje urumva ca ntangura kuza ndanaja ku kazi ntafise maquillage nkumva ndamaramaye mu ryambere mugabo nkumva yuko okay ndagamburukiye Imana mugabo nkumva ndamaramara mugabo biza biragenda nkumva bitanguye kuba normal bitanguye kuba bisanzwe ndabwire iyo nindi ntahe sinzi ko nzorongorwa kubivuga ko mugabo canke nahanye birakwiye
ntangura kubona umubiri wanje n'ukuri irya mbere wari wuzuye ko ibintu hamwe no kwikora ko n'abantonekara nari mfise nibaza ko yari uruvango XM sinzi muganiraza na stress n'ibiki mu buzima niba vyoroje navyo bica vyongereza ko nibaza n'amavuta nshobora kuba narakoresheje atari meza rero kubera ndi inzobe nkaca ngira n'amatashe menshi mu maso urumva ivyo bintu vyose nkasanga Imana iriko iranyoza. Imana ntiyitayeho gusa umushaha wacu, umutima wacu, impwemu yacu, mbwe biritaye n'umubiri wacu, amen. Kandi ishaka kuduha kuba abidegemvye, amen. Ubw'indani n'ubwo hanze. Urumva hamwe mvuga nti okay, ubu naho nohura n'umuntu nzi none jewe mbanze jewe nyene nikunda ukonsa vy'ukuri kurya nyene mvyutse nsa kurya vy'ukuri atana kimwe nishizeko mbone ko ndi umuntu mwiza nshima ubwo bwiza buri naturel Imana yampaye. Hama mu nyuma naho noshaka rouge à lèvres, noshaka crayon giriki mugabo ivyo vyose nibice biba ubu unye yuko ndabigira nka mask nk'ikintu gice kinyambika sino numva ko ndi gusa. Urumva Imana urumva muri ya authenticité ansavye numva umenga ahantu nagamburutse igipande urumva nagamburutse igipande mu kuvuga yuko nagiye ngani sinakunda kamera sinakunda ifoto mugabo ndobahutse Mana ndaje mama mu nyuma nkavuga nti okay sawa Mana ndaje mugabo ukamenga ndacafise ahantu mfise ma condition yanje bigendera okay umva hagera n'igihe ndonse nka message no shaka gupartager nashobora kumara umwanya imbere yo kuyigira kubera navuga nti ifo ko mbana nahejeje ndi prête muga ndumva umenga Imana ishaka ubunye ngende ahandi hashasha mvuga nti okay bifashe kunyene nisize ntisize mugabo sinobija ngo wambaye tambaye biguma vyisone ikintu cyose guma tugitora turaba kama Imana iraduha iratwemeza niyo ndeka ngo kusa wifate nabi oya kandi Imana ntibishaka ngo twifate nabi ngo ubunye ntangura guca nza ningonera canke nyene hari igihe numva ko canke nzokumva yuko okay reka ahanshire ko gahuje elvo ni bon bitsane numva nanje kangirenza mugabo niyo kovako ni Imana ubunyene yombwira ati kurako canke hakaba ikintu ikavako urumva nkumva mfisemwe amahoro nka kujya nshobora kugira amahoro nisiziye rouge à lèvres ndumva ahantu Imana iriko irahambohorera washaka ahandiko ndatori kubohoka kwanja imbere yanyu nyene ukubohoka arigiye kuba turi bwa twenyene mugabo ndumva ko no ngaha hariyo ukubohoka mu kubona nubahutse no kuba kuri kamera gutya ntafisemwo nafise maquillage urumva rero numva nshaka kubagira kubasangiza mugabo kandi nshaka kubaza ikibazo wewe nyene ni giki wumva Imana ishobora kubi idoma ko muri wewe nyene kuko singire mvuge ngo je ngo ubunye ngo abantu bisiga ngo sivye Imana oya ni je mfise mwiyongorane kuko ari uwundi kwisiga no kutisiga ni normal naco bimugize urumva aho kandi akumva nta na kimwe bimwagirije urumva muga kuri je nkumva yuko abantu Imana iriko irahayagishiriza ko reka numve wewe nawe wiravye ubona ari giki kuko bishobora no kuba jewe biriko bibagutya ubwo hanze ku mubiri n'ibiki muga rero n'igihe Imana ishobora kuba yaraguhaye iciyumviro yaguhaye ide nka business nk'ikintu uzokora mugabo tukaba dushaka kubaza ngo banzumpa amahera banzunyereka abo tuzokorana banzugire iki niki niho nzocanza mbwege Imana ikavuga oya nka Abraham kugenda aho nzokwereka ugaco utegerezwa kugira pa ya mbere y'ukwemera pas de foi hama Imana ikakwereka ukungene mu bisanzwe itakubeshe yagupangiye ibintu urumva iyo ni yindi ico nikindi naco ushobora kwiyumvira ko mugabo nubu no ku buryo nyene yakantu ushobora kwita gato binini ni giki wumva uri kugwana naco kuko kenshi urumva ko n'umutima wawe ugwana naco kuko kenshi urumva yuko ico kintu kirakuremera kuri kiguma kigaruka kubera iki numva
ico kintu kiguma kingarukamwo kandi nkumva umenga haragera igihe kikambuza amahoro, haragera igihe nkumva umenga ntikindekura nanje sindagirekura. Mugabo Mana uri kunyagisha iki muri kwa kuri k'umutima? Mana ushaka kuvuga iki? Mana ahantu kubera iki ushaka kuhakora? Kubera iki ushaka ko nkura makiyaje? Imana irayaga nukuri, Imana iravuga nukuri. Je naratahuye ati au fait ubu rero usigaye ubona ariho uri mwiza, ubwiza bwawe busigaye buba determine, busigaye butogwa no kuvuga ngo ufise makiyaje. Aho ijya mbere wo wabohotse ubu urikura hari ikintu bigire bisubiye bigaruke. No, ikunde rero ubu rero muri wewe utanafise na makiyaje. Hama makiyaje sinumva ndayibujijwe vraiment. Nico gituma nibaza ko hageze udakwiriye gukritika kuvuga abandi tubona dufate bagiye no mu Mana, ukabona hari abantu baco badesida bumva muri bo sinshaka kwambara ipantaro, nshaka kwambara ikanzu gusa, nshaka gukata imishatsi. Iyo ari mpwema akikubwiye gikore niyo abantu bazokubona na ikibi nigihe tubigira mu idini tutumva sinzi sinovuga ngo tutumva kugira mvuge ngo utegeza gutahura ibintu byose, mugabo ukumva uri kubigira kubera nabandi bavuze gutya reka ndabigire, kandi ukumva muri wewe ntubinezererewe, ukumva birakugira nabi, umva nyene n'umunezero wawe ucugenda kubera utegerejwe guheba ikintu utanatahura n'igituma wogiheba. Mugabo ndazi je Imana numva umenga twahuye n'Imana idafise ikibazo yo kugusigurira yibajije ico kintu kigukorogura urashobora kugenda mukakiyaga neza. Ico kintu wumva umenga kirakuremereye ubunye cahora kikorohera, canke ubunye wumva umenga sinzi urumva ikintu ukakijana kuvuga muri sincérité, ukugurura umutima Mana uku nuku ubona gute kubera iki irakwishura. Je yaranyishura nyereka ati no shaka ya authenticité ndagusaba, si yo kuba authentique mu vyo uvuga gusa, muko ivyo uvuga utaza kubesha, mugabo wewe nyene ubwawe nene ubu ku mubiri, kuko Imana iritayeho umubiri wacu, umushaha wacu n'impwemu yacu, corps âme et esprit vyose niyo yabiduhaye, sivyo? Urumva rero nibaza yuko numva umenga nawe no munsi shaka kubaza ikibazo wibaza, uyaga n'Imana, uyaga na mpwemu muri wewe, uvuga uti mpwemu kandi nkumva nasenze washaka mvuga nti aho hantu hakiriye tudasobanukirwa aho ariko aratubwira, ndatuye umuco w'Imana uza ku expose, uza no kumva neza icyo Imana iriko iradusaba, no gutahura hamwe n'ubuntu bwo kugamburuka. Amen. Kubera ntibikwiye gusa ko dushaka kubimenya, mugabo tube n'abashaka no kugamburuka. Amen. Urumva rero numva ashaka kukubwira nti kukubaza kwanza nti okay, woba nawe ufise ico kintu, woba wumva hari ikintu Imana iriko irakugira, iriko irakora, kandi ugume wibuka ntiri kubwira abantu benshi, ari igihe izobwira ishengero ryose, mugabo ari igihe wewe ikuyagisha, kuko Imana yacu y'ubugenderanira ya relation iraba c'est personnel, irashobora kukubwira wewe hagarika ipantaro ugacambara amakanzu kutufata cy'amajipo gusa. Abantu bazokura babiza bavuga watanga kuba biza n'ibiki, mugabo ntacu wewe urumva umutima ufise amahoro menshi. Mugabo igihe wabigize mu idini wumva ntibinakunezere, wumva utanashigikiye n'ivyo usigaye wambaye n'ivyo usigaye ugira. Urumva je ubunye naho umuntu yombwira ngo amazirizi n'abantu ngo na shetani, hari ndamaze kumva abantu bambwira gutya, nta na kimwe bingira, kuko sinumva ico kintu mpemu akikorako nyagisha ko akinconvaincamwe ngo ndagikure ngo ni kibi. Oya, nta na kimwe n'ukuri. Mugabo ndashobora gutahura ko ari wundi yoba yarumvise yuko sinshaka dread kuri wewe, sinshaka imishatsi kuri wewe. Ndafise n'umugenzi amaze kumbwira yuko wewe yumvise Imana imubwira ati kata uwo mushatsi, kandi afise umushatsi mwiza cane, kata uwo mushatsi. Mugabo so kuvuga ko Imana ivuga ngo kata umushatsi ku bagore bose. Oya, uwo onye nuko kumbure haba harimo n'ikintu co guca wibona ukundi, uca wibona uriho mwiza, none utafise umushatsi uzoguma unshima ko ndi Imana nakuremye neza, uri mwiza, uri mwishusho yanje ukusa kose. Na muco wumva umenga uri kuraba détaché, uri kuraba Imana gushaka uyishire iwa mbere, una reconnaisse, una valorize
ivyo yaguhaye uwo yakugize uko yakugize muri novuga gute muri eta iri pure muri imbere yuko unashariza. Amen. Urumva ugasanga Imana aho hantu irashaka kuhakora kumumwe wese ukuntu nyene kwishangije. Urumva rero naho novuga nti twiyumvira aho hantu sinzi hariyo uwo nibaza ko Imana yamaze kubwira ishobora kuba bije kunganira. Ushobora gusanga ubunye ucija kuvyiyumvira uganirizwa, ushobora gusanga yawe muri iyi saison uri kuyaganirizwa ikindi ntaco kikazoza hanyuma uzokwibuka iyi message uzoce wibuka uyu munsi. Mugabo no kuri umva yari uno munsi numva aha hantu nshaka kuhabaganirizako kandi numva nshaka kugamburuka nukuri mvuge Mana okay authenticité nsaba si indani gusa iyo byo mvuga gusa ko atawubesha mugabo ico cyose nzosaba mu authenticité kishoboze. Mana nshoboza ni hamwe tuvuga ati mpwemu nshoboza naco nishoboza. Yesu Kristo atubwira ati naco mushobora kwishoboza atari je mugabo naravyumva bamagawe nkagwana nkashaka kubikazamwo nga numva shatse kumva kwakira kubohoka kwanje kwakira ubushobozi bwo kugamburuka kandi ndumva ko nabufashe. Haleluya. Urumva rero ndashima Imana kandi ndashima Imana ko bwanyu ko muza kuyagishwa kandi mubandanye muyagishwa. Imana ibahezagire cyane. Numva umenga ubunye ndi mu gihe muzoza murasubira kumbona un peu plus souvent kenshi gusumba uko twari tumaze iminsi tutabonana umwanya munini. Haleluya. Mubandanye munsengera. Imana ibahezagire cyane ndabasengera cyane namwe ndabakunda cyane.